cyane mwotwidondora. Nitwa Bigirinavyi Regis, nkaba serukira imbere y'amategeko ishirahamwe ryishinze guharanira ikibano kidakumira kubagendana ubumuga APEIH muri make, Association pour la promotion de l'environnement inclusif aux personnes vivant avec handicap. Uno munsi mw'ishirahamwe ryanyu mwateguye ibikorwa, mbega ibi bikorwa vyoba bifise intumbero yihe? Muri make uno munsi twateguye ibikorwa bwa mbere twatanze impamyabushobozi ku bakurikiranye n'ibimenyetso, ariko igikorwa nyamukuru twabahamagariye mu kubabwira ko dufise urubanza rukomeye ruzoba ruhimbajwe irya mbere hano mu gihugu cacu. Ubwo nabwo ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi rw'ibimenyetso, donc Journée internationale des langues des signes, usanzwe himbazwa itariki 23 z'ukwezi kw'icenda. Iyo ni itariki mpuzamakungu ibihugu byose bihurikiye. Mugabo hano twebwe tukaba twashatse kuwihimbaza itariki 27 n'icivugo kivuga kiti mu gifaransa langue des signes est la pierre angulaire de l'éducation et en développement socio-économique. Cyangwa muri make ni ururimi rw'ibimenyetso ni shingiro, umushinge w'indero n'ikibano byamukumira. Yego, uwo munsi rero tukazowuhimbaza dufatikanije n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, nk'uko twari twarakoranye n'ikindi gikorwa caheruka. Rero kuri uwo munsi twifuza ihangiro nyamukuru guteza imbere rwa rurimi rw'ibimenyetso abantu benshi usanga batamenyereye. Nivyo bariko bariga abagendana ubumuga bwo kutumva canke kutavuga kuri bamwe uko baravuga bakoresheje urwo rurimi, mugabo dushaka ko bikwiragira hose duhereye mu vy'inyigisho. Uwo munsi ukazohimbariza muri kaminuza y'Uburundi. Yego, muravuze yuko mufise umunsi mukuru wo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe langue des signes uba kw'isi yose. Mbega uwo munsi mukuru woba utunganijwe gute? Woba muzowuhimbaza kugira ngo musike kuki? Ni igiki mwibaza yuko uzokungura mu abantu basanzwe bakomeye n'abantu basanzwe bagendana ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga? Umunsi ukuntu uzotunganijwe, hazoba hariho amajambo, ariko hazoba hariho n'inyigisho na cane cane ku vyerekeye akamaro kuri ururimi rw'ibimenyetso. Tuzoshikirizwa n'umuhinga yavyize yabinonosoye, ariko kandi uwo munsi uzoba ari n'umunsi wo kwerekana ko hariho ivyo abagendana ubumuga bwo kutumva canke kutavuga kuri bamwe bashoboye, na cane cane bakatubwira akamaro k'urwo rurimi rw'ibimenyetso biciye mu vyese canke intambo. Abantu benshi ntibazi yuko abantu bagendana ubumuga bwo kutumva canke kutavuga bashobora gukina canke bashobora gutamba burya haba intambo z'ikirundi canke intambo ziri moderne canke zigezweho. Uwo munsi nyamukuru uzoba ari novuga nti mw'ijambo rimwe kwerekana akamaro k'ururimi rw'ibimenyetso, ariko no kwerekana ubushobozi bw'abagendana ubumuga bwo kutumva canke kutavuga kuri bamwe, kuko usanga batavuga ururimi twe tuvuga. Ivyo bashoboye iruhande y'amajambo azoshikirizwa abazodushigikira ari leta n'abandi bari mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga. Yego, nk'uwurongoye APEIH mu ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutumva canke no kutabona, mwotubwira mbega uwo munsi mukuru uzoba utumiwemwo bande? Ni bande bazoba bafise uruhusha rwo kwinjira muri uwo munsi mukuru? Ubusanzwe umuntu yafise urubanza atumira bose,
naco gituma twabahamagaye kugira ngo tubatumire kandi iyo umuntu afise urubanza arategereza hama abarekuriye kuza kuri uwo munsi mukuru wo guhimbaza musa wahariwe ururimi rw'ibimenyetso umuntu wese abyumvamo umuntu wese yumva ko hari icyo yokora umuntu wese yumva yuko kubaho neza ko abantu bagendana ubumuga ubwo ari bwo bwose ni ukuvuga twebwe twakora ubumuga ubwo ari bwo bwose yaba bwo kutavuga yaba bwo kutumva yaba fizike abagiye badatambuka neza cyangwa bafise ibice by'umubiri bidakwiye neza cyangwa bidakora neza ko bashikira ibyo abandi bose barekurirwa n'amategeko ari kwivuza ari mu mategeko inovuga ni les institutions judiciaires cyangwa n'ahandi hose ari iby'inyubako les infrastructures tukaraba ko abantu bakumirwa iyo abantu basa amayetaje maremare badasize hajyana hasi ariko uwo munsi nyamukuru tuzatwibanda kuri ubwo bumuga bwo gutumva no kutavuga kuri bamwe kugira ngo turabe ko n'abo bantu hari icyo bashoboye twigire hamwe n'icyo gikorwa kugira ngo abantu bashikire iterambere rirambye cyangwa n'iryambona akazoza y'igihugu 2040 rero muri make bose barahamagawe ariko kandi novuga ati ikizakidukaranije abagenda mu bumuga bwo kutumva ariko mbega mwotubwira akamaro kuva mutanguye association yanyu nakahe kamaro mumaze kubona bimaze kungura mu kibano hagati y'abagendana ubumuga n'abandi basanzwe bakomeye akamaro ni kanini cyane kubera yuko nko kuva dutunganya izi nyigisho hari abantu benshi badushingiye intahe bafise abana batavuga mu miryango cyangwa ugasanga abandi bakorana nabo ku kazi abandi barigana ku mashuri mu bantu bashika 80 tumaze guforma kwigisha kuri rurimi rw'ibimenyetso byonyine ukuri bishinga nta cyamatemanya dushamaze kubyumva ariko kandi si izi nyigisho gusa hariho n'iza braille nyandika abagendana ubumuga bwo kutabona nakuri basanga barondera ubuzi aho bimaze kugira ikimazi bararonka buzi kubera yuko bamenye zino ndimi cyangwa zino nyandiko ariko kandi hariho n'ibindi duhora dufasha hariho n'inyigisho yo gukurikirana bivuga psycho-education des enfants cyangwa abana baba autiste bajya ahantu henshi no mu gihe bavuga ngo nabakamuri abo rero urumva usanga biba bigoye rero iyo dutanze izi nyigisho turabona ko hariho benshi baja gufasha aba bana ugasanga umwana atari kurenga mu wa mbere uwo mwaka ugasanga arashitse mu wa gatandatu kubera yuko yarose ababyizi ashaka kumukurikirana nuvuga ni iruhande y'ibyo turamaze ko ibikorwa byinshi bya sensibilisation hariho n'igikorwa twakoranye n'ubushikiranganji bw'indero twagiye ku ishuri ryakira abana bagenda n'ubumuga bwose icyo gihe haraje abantu benshi bagenda batahuye ubushobozi bwabo ni akahe kamo mwotera abantu basanzwe barongoye ubuzi cyane ibindi bisata bitandukanye badashobora guha akazi ubugendana ubumwe ko yibaza ko atakuyoshobora ni akahe kamo mubatera jewe akamono batera ni uko abagenda n'ubumuga baribye barashoboye ni ukuri nibyo hari igihe usanga batabyibaza ko hari icyo boshobora gusa nimubaha akazi zoraba nka jewe n'ukuri naje narigeze gukora akazi naragiye gusaba akazi mbere uko janja kwibandanya ishuri ukuri twakoranye n'abakomenda n'abashimiye ahantu hamwe ukuri iyo batabona antuka ibyo bari banyibaza ko iminsi ya mbere ndaza hahise iminsi 3 sibyo babonye kubera iki barandetse ndabereka icyo nshoboye rero navuga nti mubareke baje kwasaba akazi nuko baba bizera muri bo yuko sont confiants que bashobora muri bo bafise confiance yuko bashobora gukora navuga nti donner iyo opportunité cyangwa ko kajyo ko gukora
hama bakureho intambamyi zose zoza zikumira ubugendana ubumuga. Nabone barafise ubumenyi, hari abo usanga bafise ama PhD, donc ni ukuvuga ko barinze bafise amadiplome seke batahuye ivyo bigishije hageze ko babishira mu ngiro. Yego, reka tubashimire nimba mwaba mufise nk'akantu mwumva mwobwira abenegihugu sinzi ko mwoshobora kukavuga kugira ngo duce dusozera. Ego, ico nobwira abenegihugu batandukanye umwe wese tutaravye ngo aserukira ishirahamwe iri canke novuga nti ibi vyo guharanira agateka k'abantu bagendana ubumuga ni vya bose, kubera yuko wisanga wamuga atavyo wari uzi bwa accident canke n'ingwara canke n'ikindi ico cose umubiri wawe, hari igihe usanga ugize ikibazo inatanze utavyo wari uzi ugasanga uramugaye canke ugasanga ni umuntu w'umugenzi amugaye canke ugasanga ni umuntu wo mu muryango amugaye atavyo yari yiteze. Nico gituma ibintu vyagendana ubumuga woca umenga ni ivyamugaye gusa, woca umenga ni ukuri ni vya bose, aho uzobona umuntu afise ubumuga mbere yo kumugirira impuhwe cane canke novuga nti kumutwenga, kubera kuri bamwe banza urabe ico ashoboye, umubaze ico ashoboye hama umufashe muri ivyo nyene ashoboye. Turabashimiye rero. Murakoze neza.